je ntavyo nzi ati n'umukinyi mwiza tuzi ko ashobora kugira icyo dufashije ati kandi muri kino gihe jewe ndi concentré n'abakinyi bose mfise muri squad yanje twita ko turiko turategurana saison nshasha na cancana mu entraînement tumaze imisi turiko turakora aya n'amajambo ya Xabi Alonso nabonye ku binyamakuru bitandukanye azara bayita ngo message for itanzwe na Xabi Alonso ku mwana muto witwa Rodygo nuko mwita umwana kandi ari umupapa bose n'abana babiri b'amahasa ni message irimo professionalisme ni message of course nico nagira nibaza iyi message Xabi Alonso yavuze aya majambo Xabi Alonso yavuze kuri Rodygo umuntu yafata nk'amajambo koko yo kuri atwemeza ngo dushobora kuba tugiye kubona sezo yindi tangura Rodygo muri equipe nyuma y'ibihuwa vyinshi vyavuzwe muri no mercato bitwereka ko Rodygo ashobora gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid. Iyi message yiwe byo bari vya bintu vya diplomasi cyangwa ni message iri clair ko Xabi Alonso ashobora kuba afise mu mboni no mu gicapo kumumenyereza n'igicapo kiri tactique mwana muto Rodygo. Iyi message nibaza ko iri professionnel tout simplement kuko sinibaza ko nimba Rodygo mu itangazamakuru n'ubundi yamayemeza ati ndagyoherewe kuri Madrid niteguye kwabangwanira umwanya wanje nikico tuma umugabo witwa Xabi Alonso aja mu itangazamakuru nakavuga ko adafise Rodygo mu mboni ziwe canke muri plan tactique ziwe. Aba n'aba professionnel murabana kandi mutabanye neza kuko umwese afitanye amasezerano na equipe kandi vyanga bikunda mugomba kugira gute mugomba kubana mugabo kuri tapis vert on voit la réalité muri tactique z'umenyereza ukuri kuragaragarirayo. Rero dufata ibintu bibiri dufata igikombe c'izi ca Madrid tugihuze na tactique za Xabi Alonso. Deja tactique za Xabi Alonso zaramaze kugaragaza ngo Rodygo n'umukinyi mwiza mugabo ashobora gutakaza umwanya bivanye nuko tactique uno muzikene umukinyi ashobora kwitwa kakira muri konti ya Rodygo mugabo agakora nk'umumeneur doje cyangwa umukinyi ashobora gufavoriza cyane mujye no gutanga imipira yanyu biva mu bisindo wanashiba n'ibyo gutera imipira y'imiterekano n'ibindi ko orienturukira tugaca dusanga uyu nimba kenewe agomba kuza kumena sa place ya Rodygo kuko niwe mukinyi mumenyereza yisanga atagitutu kimuriko ngo amusupporting gusumba uko yo supporting Mbappe na Vini kuko support Vini na Mbappe bagira naho bushaka bagasubira inyuma gute sinibaza ko Rodygo azogira hamugacu garuka rero kubitwa ko binjiye bafise yo profile yo gukina nk'abawinga ariko bagakinira hagati bakabamener doje. Umwana yitwa Rodygo yamaze kumwe mu bakinyi bagaragara ngo azo impeccable muri projet ya Xabi Alonso noneho yongeyemo Franco Mastanton noneho turazi ngo no kuri cya kibanza aramutse akinije mu winga twabonye jo bundi Brahim Diaz muri match ya pre-saison ahakina kandi akitwa mu bakinyi bagize gute bashobora kureponda kandi no mustuzi ngo nawe yarabaye Madrid hageze ko Dodora akavuga ngo jomerite yo kwatitirere muri no equipe. Ibi byose ugiye kubitanira urasanga bigabaniza amahirwe Rodygo ikintu cyonyine muragishoboka Rodygo naramuka gumye Madrid kuri buno butuma umenyereza yamuhaye na mahirwe tusememeza asuye kumwe kumubwira ngo nugirirwa amahirwe ukiyempoza mu byo nshaka urashobora gusubira kwatitirere mugabo uno munsi nta garanti Rodygo afise yo guhabwa umwanya yakoreye Madrid nk'iyo Mbappe na Vini peut-être na Bellingham bagize gute bafise cyo bituma mbona ko iyi message iri professionnel cyane kwa kundi umuntu amubanye utacha kugaragaza mu itangazamakuru ko mubanye nabi rimwe na rimwe mu yandi ma equipe biraba ariko ndayibona nka manque de professionnalisme ndetse na manque de maturité. Umugabo witwa Xabi Alonso ku kinyamakuru Foot Mercato bandika yuko wewe yishimiye umugabo witwa Rodygo yavuze ati mu majambo yavuze ati il y a beaucoup de rumeurs cet été ati hari ibihuha vyinshi muri iri noci ati il supporte bien ko yitwara neza je veux qu'il s'investisse pleinement pour l'équipe et qu'il soit à 100%. ati nifuza yuko azoba mwiza ijana ku ijana ku giti ciwe ndetse no ku rwego rwa equipe akadufata ati je compte sur lui je compte sur tout le monde présent à l'entraînement. Ce qui m'inquiète et me préoccupe en ce moment ati mparura ku mukinyi wari we wese yitabira entraînement bikorwa muri equipe Real Madrid ati ivyo nivyo bindaje ishinga nivyo nitayeho gusumba ikindi kintu cyo cyose muri equipe Real Madrid bivuze ngo nimba Rodygo yarasohoka janwa kwa Liverpool nimba Rodygo yarasohoka janwa kwa Paris kwa Newcastle n'ahandi hagiye atandukanye kwa Arsenal kwa Manchester City unamuzi ko tukimubona akiri muri equipe Real Madrid ariko arakora imyimenyereza akorana n'abandi champion ikaba yatanguye
nubwo mercato itararangira Rodygo atarasohoka bitwereke ngo aya majambo umugabo witwa Xabi Alonso yavuze ko umwana yitwa Rodygo goes niyo yamukonvenka muri entraînement Mdrid itamusohoye Rodygo agomba kuzohabwa umwanya si réellement ivyo tugarantisa arivyo bizoba muri equipe kuko uribuka amajambo yiwagishika yavuga ati je umwanya muri equipe wanje urahari ku muntu atari kinebwe ku muntu atari kigabo umuntu yemeye kuzokora muri equipe Real Madrid umwanya urahari rero no bintu hariho n'abazoba banebwe agasabwa kubajyama ko gusumba guca bakaraba burundu hari n'abazoba banebwe akabanza kubagerageza ko baryamako ubwo bunebwe bw'abakabagerageza akaraba ko bwohera mugabo no muzi hari habo bo banebwe agaca karabo muzi nakuvuga ngo bavanye ibi rero binyereke ngo Rodygo goes biramusaba inguvu Hazard yakivuze neza uno muzi poste zose dushobora kubona ko Rodygo ziriho abakinyi bamaze kugirirwa icizere biragoye kwa Mdrid ko tuzobona bataka batatu mu kibuga kandi tunarinze tubabona biragoye ko tuzomwiyumvira muri bo nabonye Brahim Diaz uno muzi Franco Mastantuono ushobora kumwifashisha kwiwinga Arda Güler ushobora kumwifashisha kwiwinga ariko probability ishoboka ni yuko abamediateri bazoba ari bane muri equipe Real Madrid gusumba uko yokeneje abamediateri batatu Chouameni umwanya urahari Fede urahari Jude Bellingham urahari Swat Arda Güler canke Mastantuono umwanya wabo urahari ivyo rero bitumiki Rodygo goes abeho n'ubundi yizeye ngo ndagarutse muri ya myaka ya 2022 2021 nabayeho dutwara ibikombe nagize uruhara mugabo ntitwa titulaire muri equipe bivanye na effectif yaguze cabure performance y'ikazoduka ikazoje hejuru y'abana bana bandi mwana yitwa Rodygo goes turashobora kuzomubona mu kibuga mugabo jama jambo mugabo yitwa Xabi Alonso yavuzanye reka ngo Rodygo goes nawe ashobora kuba ari muri visere zo mumenyereza bwo atazomugira umutitirere jewe hano hantu sinotanga icizere kivuga ngo Rodygo azobahe neza Mdrid ariko hariho message yuko deje mugabo hariho message yuko yategezwa gufatwa Mdrid ya harabaye shit message irahari yuko yagize shit ariko mumenyereza nawe hari message yatanze avuga ngo umukinyi wese ari muri entraînement bivanye n'inazo ariko aritwara ndamunezererewe oya professionnel manyene umukinyi akiri muri equipe agutera amasezerano ya equipe nawe urumenyereza ugomba kumugerageza gusumba gushika umukaraba mugabo tactiquement nta nuwomenya none kwereka abamenyesha amakuru umunsi batamwaje kujyana na Mbappe barazi ko Mbappe atuje ko batamwaje kujyana na Chouameni barazi ko batuje abakinyi presque benshi kubice kwijana abo yinje bafise profile yo kwatitiraire barabikoreye benshi profile zabo barazigumanye sauf Rodygo novuga ngo nkamusi bigaragara ngo menga ino profile yo kwatitiraire yayitakaje ayitakaza nyuma yuko bigaragara ko menga umumenyereza kwatakisha abakinyi batatu b'abastare bose bisa nkaho bitazosubira gukunda so atashobora kwisanga nivyo yokina agasabwa ibitandukanye nivyo ari gusabwa yakinye nk'umuwinga cyangwa agakina pourquoi pata agomboye Vini cyangwa Mbappe navyo birashoboka mwe twumve ngo profile yiwe ntikiriyo kwitwa umukino mu yo gukontako ya indi yaravise mu myaka 2 heze yitwa Tirere kandi yarabikoreye nivyo kuri Rodygo goes uyu musore w'umunya Brazil niyo majambo mumenyereza yitwa Xabi Alonso ashoboye kumutangaza ko ubwo ni kwinde twaba ku munsi w'ejo match ubwiriza kuba wiganda ko turaza ko tuyanaliza neza cyane ku munsi w'ejo turaba kitege kuri bo n'ibindi bigiye bitandukanye ariko ivyo kwa Real Madrid bo barafata vyo gushika muri kano kanya nuko bimeze kwa Real Madrid bafsurikina ku munsi w'ejo muramutse cyane boss ari twizere ko Real Madrid tazomuhemukira kuri ya kupo yiwe ngo nabonye stati ziwe ngo bigende na yandika avuga ati guhera muri kano kanya ndumufana wa Real Madrid sinaho ndo mu Barca ariko ni Madrid ariko ndumufana wa Madrid ati kubwa kupo nivyo saa 2 zenze ku minota igera ku 10 muri studio zacu naye masanya ko dukurikira bari mu gisagara ca Bujumbura inaye masako dukurikiranya bari mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politique turamutse Jean Marie Kuvaria kuri hotel Irembo ntara ya Gitega cyase mu Giswahili mu Giswahili naye masanya ko dukurikiranya bari Ngozi Muyinga nande yagiye atandukanye Ngozi turamutse Musaso kinywa equipe ya Ngozi City nabonye batanguye neza banganya equipe ya Olympique Star nivyo twebwe tugiye kuzinga ikajugujugu yacu twerekereze mu gihugu c'Ubwongereza naho championnat